Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibigano dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cane yije kudushikira, turabashikiriza ijambo ry'umukuru w'igihugu kibanye c'u Rwanda mu nyuma zuko amakuru akomeye cane yije kudushikira ari uko intureka y'intambara ihejeje kwibonekeza umwanya ku mwanya turashobora kumviriza ibintu bikomeye cane kumbe zompi. Ni mu nyuma zuko rero amakuru akomeye cane yije kudushikira tugira ngo rero tuze kuyabashitsa ko mu buryo bw'idonido. Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kurumviriza amakuru yacu uherereye irya rino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya rino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze muri aya makuru adushikiye aka kanya. Reka rero nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusoma muri kumsi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona rakazujya nonye pyonde ko hama tuje turabana mu makuru y'igando dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avuga mu bisata bitandukanye igisata ca politiki umutekano n'agatekaze na muntu mukatorizwa n'umugwa wamenyesha makuru muhinga akoreranga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu rero ingingo nkuru turazifatira kuri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira mu nyuma zuko umukuru w'igihugu cacu Burundi nyene cubahiro General Major Evaritse ndayishimiye yemeje imbere y'abamenyesha makuru yuko igihugu kibanye c'u Rwanda ari ikiyorobetse, akabishikiriza rero avuga yuko ico gihugu gicumbikiye kandi gitanga indaro ku batari bakeye na cane bagwanya leta y'u Burundi. Akavuga yuko rero yahora asaba leta y'u Rwanda yuko nanone yo rungikirwa bamwe mu basize bakoze amabi mu nyuma zuko mu mwaka wa 2015 habonekaga ibikorwa bitandukanye vyari birimwo gutera ubwoba, vyari birimwo no gutembagaza ubutegetsi. Mu nyuma zuko rero urwo ruhagarara rwaciye rutuma abatari bake bahungira irya nino. None nyene cubahiro General Major Evaritse ndayishimiye mu minsi yeze yemeje yuko igihugu kibanye c'u Rwanda ico nyene giha indaro abo bagize ba nabi b'igihugu c'u Burundi. Mu nyuma zuko rero gushika ubu ngubu yashikirije n'ingingo ikomeye cyane ku muhari ugwanya leta y'igihugu c'u Burundi Red Tabara, amenyesha yuko rero abo bose amabiro yabo akorera mu Rwanda nk'uko amasoko yacu avyemeza. Reka rero tubigaruke ko mu nyuma y'ijambo rikomeye cyane umukuru w'igihugu kibanye c'u Rwanda ashikirije. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira rero akavuga yuko igihugu kibanye c'u Rwanda ataguterwa na cane yuko citeguriye intambara iyo umwasi yoca aturuka hose. Ivyo vyose rero tukaba tubisanga mu majambo akomeye cyane umukuru w'igihugu kibanye c'u Rwanda ashikiriza. Nanone tujyaho tuze kugaruka ko yose mu buryo bw'idonido. Mu nyuma zuko rero turabipfurije gutangura umwaka musha muhire w'ibihumbi 2024 uzobabere umwaka mwiza, Imana izobane namwe muri aya makuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Nizere ko rero waje gupyona ijambo sabone aho woba uherereye hose, yoba ngaha mu gihugu cacu Burundi, abaherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, namwese muri mu bihugu bibanyi bitandukanye, abari irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muri Canada, abatwumviriza muri United States, abatwumviriza muri irya nino mu bisata bitandukanye, abari twumviriza muri mu Bubiligi, mu Budagi, mwese tubahaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira kandi tubipfurije ibihe vyiza n'umwaka musha muhire w'ibihumbi 2023. Uruganda rwa Burundi News TV rubasabira imigisha myinshi ku Mana. Muze kunyemera rero amakuru yacu tuyatangurire kuri iri jambo rikomeye cyane rya His Excellency President Paul Kagame w'igihugu kibanye c'u Rwanda. Mu nyuma tuze kugarukana none kuri ayo makuru natwe twabateguriye tubandanya tubatosorera kandi nizere ko rero waje gupyonda ijambo sabone. Nyene cubahiro General Major Evaritse ndayishimiye nawe nyene abasirikare bakoranije inama gushika ubu rero muri Etat Major inzu ikaba iriko irasha. Muze kunyemera rero tuze kubigaruka ko dutanga umuco ko vyerekeranye n'ayo makuru ahejeje kudushikira avuye muri Etat Major, aho General Prime niyo ngabo ariko arasaba umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evaritse ndayishimiye gutangura intambara mu nyuma zuko bibonetse yuko abarundi twisanze mu ntambara tudatahura nk'uko bishikirizwa n'abasirikare bacu. Mu nyuma zuko umwanya ku mwanya ikibira
karashobora kumvikanamwo urwamo rw'inkozi nini zinini nk'uko amasoko yacu avyemeza. Nizere ko rero waje gupyona ijambo sabone ku batarabikora akarigo karyonda gusaba muri kemuse video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracabona arakazujyana nyine upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ntimujije kurereka dutangurire kuri iri jambo rikomeye cyane ryanye n'icubahiro umukuru w'igihugu kibanye c'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Bahe n'urugero tari muzi mujya mubona mbona mu binyamakuru nkabona mu mateleviziyo abantu begera imipaka yacu bagatukana bakavuga ko mujya mubabona bakajya ku maradiyo bakavuga bagatuka Kagame perezida w'u Rwanda bakavuga bakamubwira ibyo nta kintu nta gitutsi kibi wantuka gusa kuntuka ngo kimbabaze ndakwihorera nkora ibyanjye bindeba biri hano mu Rwanda. Ariko ushatse kunkurikirana iwanjye nibyo navugaga kuri ibyo ngibyo. There are no two ways about it. Nabo baza ku mipaka bagakoronga murabizi bagatukana. Numvise nije amagambo ngo bazotumesa. Ariko nabo barabizi. Bagomba kuba babizi ariko nyine ubwo ni wa murongo ubutararengwa ibyo ngibyo. Ubu n'ubutumwa umukongomani wo muri Este Congo yahaye Perezida Tshisekedi. Ndashaka kugira ngo na Perezida w'u Burundi mbumuhe. Bonjour bandeko nyose bisiga muzali. Ndabashuje muraho bavandimwe aho muherereye hose. Joyeux Noël et bonne année. Noel nziza n'umwaka mushya muhire. Nalingi bakomisha message oyo balombangu epa mukonzi ya mboka. Ndashaka kugira ngo iyi message ubasha kuyigeza ku mukuru wacu w'igihugu, notre frère de père et de mère Félix Antoine Tshisekedi. uwo duhuje ababyeyi papa na mama Félix Tshisekedi Chirombo, l'homme le plus aimé du moment. Félix, félicitations. Ozolonga mandat na yo lisusu. muri aka kanya reka maze ngo felicitation kuko nzi ko ugiye kongera kwinjira kuri manda ya kabiri yawe. Nalingi nakebisa yo grand frère. Ariko ndashaka kugira ngo nkuburire grand frère cyangwa mukuru wanjye, Na bolingo ya Nzambe. mu rukundo rw'Uwiteka, Avec tout le respect qu'on vous doit. ku cyubahiro nkugomba, Nalingi na rappelez le komoko. ndashaka kugira ngo nkubwire ikintu kimwe. Nayoki ozolo ba vous allez s'attaquer au Rwanda. Numvise uvuga ko ushaka gutera u Rwanda. Biso ba tu est. Twebwe abantu bo muri Nord Kivu cyangwa muri Este Congo, Toza pembeni ya Burundi, Rwanda, Uganda biso. nitwe turi impande y'u Burundi, u Rwanda na Uganda. Binote. Mwebwe oya. Peuple na bino petit. N'abantu banyu bo muri Kinshasa oya. Ça fait la deuxième fois nayoki ozolo ba likambo wana. Nkumvisha inshuro ebyiri uvuga ko ugiye gutera u Rwanda. Que non, vous allez s'attaquer au Rwanda. Uvuga ko ugiye gutera u Rwanda. Nalingi na rappeler yo mokozi ya mboka. Ndashaka kugira ngo ubutumwa mukuru w'igihugu cyacu. Paul abengana Mobutu.
Paul ni Kagame yavanyeho Mobutu. Paul muzi azawa pilelo. Paul cyangwa Kagame muzi ahantu Kabila Pere ari hehe uyu munsi? Paul atia garde du corps na ye akom akamba mboka pendant 18 ans. Paul igisirikare cye amaze imyaka 18 acyubaka neza. Bino to so histoire wangu. Ibyo byose mwe murabizi. Donc namukuse ozaka na 5 ans. Mu magambo make wowe umaze imyaka 5 ku butegetsi. Arme na yo oforme yango pendant 2 ans. Igisirikare cyawe ucyubatse imyaka 2 yonyine. Paul azana 23 ans. Kagame amaze imyaka 23. Na 23 ans wana aforme arme na ye pendant 23 ans. Igisirikare cye acyubatse imyaka 23. Toboyi to koma na traumatisme. Na mwana professeur na ya kwa na classe mukolo yoka muze akufi. Ntidushaka kugira ihungabana kuko nabibonye umwarimu wanjye wanyigishaga Kabila pfa yagize ihungabana. Ba Congolais bazana besoin te akota traumatisme lisusu. Abakongomani ntibifuza kongera kujya mu kaga n'ihungabana nk'irya mbere. Oza PCV. Icya mbere uri igisivili, uri umusivili. Ya. Tika. Babiloba loba wana parce que ba vie na biso ya batu na biso ya est ndo tuti en danger. Onkre cyangwa muyomba reka tureke ureke ibyo bigambo byawe birobaroba nayo reka ibyo bigambo byawe kuko abantu bo muri Est Congo nitwe buri gushyira mu kaga. Proposition biso to solo ba ke est comme moka mosusu. C'est l'une des solutions en génération et en génération. Abakongomani banga impamvu nabona harimo na bamwe bavuga ko hakenewe balkanisation nukugira ngo tugire amahoro n'igihugu na Kongo muri rusange igira amahoro. Toliko se kambana est pour que se protéger peut te protéger Congo mubimba. Turifuza kugira ngo ahantu wacu hagira amahoro yewe na Kongo muri rusange igira amahoro. Mais balangage déplacement oyo solo baloba wana. Pardon, ba Congolais balingio balingi bazana traumatisé te et maman atika la vérité. Ibyo izo langaje cyangwa ibyo bigambo ugenda uvuga reka tugusabe ubireke. Tukeneye amahoro kandi turashaka kugira ngo ntitugire abapfakazi muri iki gihugu kubera izo ntambara ushaka kudukururiramo. Merci. Urakoze. Iyi ni message y'umukongomani wo muri Est Congo yageneye perezida we yewe nabifuza intambara ariko bagashaka kuyishoza kukasa mutwe igisirikare kimaze imyaka 20 na kiyubaka we amaze igisirikare gifite imyaka 2. Reka mbabwire intambara irasenya ntiyubaka. Aba bagabo baza umuriro bashaka kwirakuriraho. Reka dukomeze Wiriso. Uracyari Yes, umutwe amaboko musore. mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye no mu masahari. Jewe ikintu ibi byiyumviro byanje ngira ntange ndabitanga nk'umuntu nababajwe cyane n'amajambo yavuzwe cyangwa yashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evaritse ndayishimiye mu ijambo yariko arashikiriza abarundi ahanini aho bigaragara yuko yashatse gukwepa ibibazo bihanze igihugu bihanze abarundi harimwo ndabishyira mu mice 4. Muri ivyo bibazo bihanze abarundi yakoze ivyo abanyepolitike benshi bakunda gukora ari byo kurondera amajambo ukoresha kugira ngo abe nka distraction mu banyagihugu bawe kugira ngo vya bibazo wagomba kuba uri uratangira inyishu ubu bikwevye. Aha ibibazo biri mu Burundi muri iki gihe nkuko nabivuze ko ndabishira mu mucune hari ibibazo binini vyugarije igihugu. Hariho ikinagi gitoro, isukari, idolari ryarabuze mu Burundi, umuyaga nkuba, ubuzima bugenda bugora cyane ku banyagihugu b'abarundi, hamwe n'ikindi kibazo kimaze iminsi kivugwa ariko
leta ya Evaritse Ndayishimiye yashimye gucira agati yo iranuma ku kibazo c'urupfu rwa Pierre Nkurunziza, aho hari ibimenyetso byashizwe ahagaragara n'umunyamakuru arongoye iradiyo RPA, iradiyo yari isanzwe ikomeye mu gihugu c'u Burundi imbere y'uko haba igeragezwa ry'itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Umuyobozi wayo Bob Rugurika yarashize hanze urukurikirane rw'ukungene umuhisi Pierre Nkurunziza ashobora kuba yarishwe, kandi bikagaragara ko leta irongowe na Evaritse Ndayishimiye babifisemwo ukuboko. Ivyo bibazo rero bihari uno munsi mu ijambo yatanze, yagerageje kubica ku ruhande kugira ngo abarundi basamarire ku bintu yavuze.